mu bintu byagiye birica abaririmbyi bacu abesha makuru barabigizemo uruhara ariko bamwe barabigizemo uruhara ntabwo ari muri rusange. Niyo mpamvu rero nk'ico kibazo kuvuga simbizi mwahuye gute mugiye kandi umbona ngaha nibereye ngaha ushobora kukibaza. Oya nshobora kukikubaza nawe nkakimubaza ni kibazo kiza kuraba bose ashobora kuvuga ati uko yabivuze siko uhaba nk'umwitsa mu bisanzwe kumwatisa. Hari ikindi gihe rero uko no kuri affiche dusohora hari konde hariko keri kwa dufite ibibazo muga kano kandi turavuga tuti okay uko biri kose dufate nk'umwitsa dufate nk'umuntu ahari arashobora kwintervena. Ikintu kimukwiye kumenya jewe simbizi wasemavu ndiko ndagerageza kwerekana gukuza talent yiwe si jewe simbizi wasemavu mbangeneye kugaragara niyo mpamvu jewe ntakeneye kwa Partage mu gihe aha mu bisanzwe nuko yene twahuriranye ngaha kuri ico nyene mugero turi kumwe nzi neza yuko mwese ico kibazo narinzi ko muzikibaza simbavu mwahuye gute ko ntandi barakibaje gato simbizi emission musicale kandi ni ambiance afite simpari c'est comme politique ikinda cicwa sinda cishura na mana bivuze ati muri emission musicale ni comme ambiance afite kubaza umuntu akaca kwishura TikTok atantu afite urazi ko mpoza question je nibaza ko tuzinanye TikTok yakwishuye yakubwiye ati kwari ngaha aracishurira Kelly yavuze ati kisinshimye kucishura aracishurira abirabura umwe yakubuza kuja mu madira atari hano n'uyu ujya yabwiye ati abo bana uguma wiremeka baguma bakorera ubusa rekana nabo uvyara abandi bajya babaye abana b'ivyangazi bibiliya bagiye bise abana b'ivyangazi mugabo mu nyuma bizobuza yuko nibaza bagasaba imbabazi zobakira reka twenje yuko yitwa Simbizi wasema vumba utangururamutse bariko baradukurikira amasigaye cyo twinjira neza kuvyuno mugabo Kelly ndaramukije cyane abakunzi ba PJ Classic FM nka nakunda cyane abantu bashoboye kwiyumvira gushinga ino radio kuko hari impinduka ziniya cyane gose ino radio yaje guterera muri community ndibaza yuko nizere yuko ari radio yaje kubaho ari uko babanje kuraba uko izindi radio zari zihari nuko zari zikora baca bazana umuvuduko wo guhindura kuko urabizi ko turi mu bihe byo guhindura ibintu byo guhindura Burundi guhinduka uburyo amasecteur yose aba productive so rero nkashima cyane ndiko ndaraba ibiganiro bya sport haba ibiganiro by'umuziki mufise ukuntu mukora ku buryo abakurikirana bagire batire attention muvutse vuba hano umwaka muramara mugabo imitima y'abarundi yose yimukiye hano yose irimukira hano mugambe rikirazi bazishikana hari imaze gushikana iri mu nzira iri kwiraza ndakubwiye ati bazishikana ndavye umuvuduko murimo Simbizi yego mwe bazindutse posting igitaramo ca Kenison mbere ko ngerageza kwa Kelly sinamubonye kuri affiche Kelly ntiyoja kuri affiche ko nakubwiye ati n'umwana kivuka umwana kivuka ntaje hano kivuka rero ufata umwana utangure kumuhagurutsa amaguru acavunagurika umwana aca bikimuga ariko hari gihe umwana avuka hanyuma kemeza basanze bavutse umwana nta uratwara societe akayitwara akajamwa bamwigishije mu batwara urumva ko aba yarize umva aratwara abamwigishije aba bamwigishije niba bamugejeje kuri iyo level hanyuma akajya akabatwara kandi nta kibazo mugabo rero Kelly rero n'umwana kivuga sinzi ko wabonye chaîne ya YouTube yari nshasha indirimbo yiwe bwaro bwa mbere ajya muri spete maza kubivugana nawe mu kirango sivyo ntushobora rero gufata umwana ari hagitangura ari hakivuka uruyoya sivyo peu importe uburezi ko hari umwana avuka kugira zo umwami je bimenye indero uwo mwana ahabwa kugira zo umurongozi cyo kimwe natwe bwe ngaha twavutse kugira turindire ivy'Imana yaduteguriye mugabo bari ufate nk'umwana w'umwami wo muri Maroc arazi neza ko umwana zo umwami avuka bizi rero ingene aregwa urabyumva ingene aregwa ntacaregwa cyo kimwe na jewe ntazi ivy'Imana yanteguriye uvuga mwene wacu rero uyu muhungu kubera jewe nzi neza icyazoba urazi icyazoba cyo ndakizi nyene
yaje n'umusazi nari kuzanga kuri PJ Classic hari ya promotion y'umuntu gasi n'umusazi nari kuza kuri PJ Classic ndiye promotion ntazi yazo ntivyukuri umusazi ntivyavuze satubu urumva urasaranye oya jewe oya burya tuje tuvugisha ukuri tuvugisha ukuri bakwise umusazi rero sawa hari umwe kandi abandi nkubati ndumusazi hari umwe yanyise umusazi satubu yakwise umusazi mu commentaire yanje hari nabandi baza banyita umuntu bita imbonerakure visionnaire umuntu abona kure ake slogan nayo tuyize mu yindi parti oya burya hajya bafa kugira hariyo na association culturelle yitwa bagumya banga nibisanzwe yanavutse kera rero je ndimbonera kure habwo kantu ifoko bantu bagapromotinga ko ndiki ndimbonera kure uri mu visionnaire uyu c'est-à-dire de préciser ntibave bavyumva ukundi no kuvuga umuvisionnaire umuntu abona kure abona ivyo abandi bataragiki batarabona jewe no muhungu nawe kumubona jewe nabonye yuko hariyo ikintu ashobora kuba kino gihe kubera urukiza kino gihe Simbizi ni manager wa Keri kuko abantu bumva ati uyu mutipe afashwe mgongo nande na jewe narapostinze umwaka uri kurahera inyuma y'urugamba maze rumaze guferinga ntigwaferinze ahubwo ubu turi mu nyishu z'urugamba nagiye gusanga zikuziga posting abahora uvuga ko bidakenewe ko rimwe na rimwe boza baraza gutora kanoti oya mwene wacu ubwire urugamba ntigwaferinze ahubwo urugamba twararutsinze gute na twarutsinze yuko nagiye gusanga abaririmbyi bahari niho gufata ndibaza warize EDISSON warize ibiharuro vyitwa matrice bavyigisha presque umengo mwaka kuri systeme yacu ya kera twavyiga muri année terminale ugiye ugafata umunyeshuri yiga mu wa mbere abo wa mbere ga 7e par exemple aba uwa mbere sivyo ingeni arongana na 8% ukaza kumusigurira ayo matrice acha kwita umusazi bisaba zoshike muri année terminale kugira zotahure bimwe ari kuramusigurira mugabo naho wane nawe bo wagiye gusigurira uwo muntu matrice ataragera yuko ikigwa cyo gishikishika nawe buri umusazi rero navuze ati reka mfate uwundi mwana akiri muto agitangura ndamwereka ingene ibiharuro bikorwa by'umuziki hama abo bandi nibaza gutahura bya biharuro bibayobera yuko ndabasigurira bazoyibonera ku wundi aho saho gusa no mu mwuga wanje akazi ki wanje uravyumva nashe mfata ingingo ni jewe uyi nabaramereza abantu baba journalist biganiro batazana inoti tubone no kubanza gushira imbere jewe ukeneye mufuko banze mwambwiye ko murondera ama views banze uzani faranga sikonde dushaka views wawe ni noti sivyo hama abandi bazodusanga mu rugendo iyo tugeze Simbizi ujuri kumwe no wita umwana waruwe Keri na cyane kubona yazaye indirimbo kandi ubona ko ari indirimbo umwe wese yovuga ko ari produit ifisi kitahuza canke ikimuha muri we nashaka kubaza nkuko nyene wamweretse inzira y'urugendo rwiwe shwa ya studio shwa ya promotion shwa ya style de la musique mwayiteguye gute ino ndirimbo no kubwira yuko ndibazo kibazo kiraza kukishura ko Joke na muto yamaze kuririmba yari yamaze kuja muri studio ntaco urakivuga urashobora kwishura ugacuvuga ati studio yagiyemwo numvise vyagenze neza kandi niwo muyoboro naye nipfu ikintu ca mbere cyanyoheye nuko nakubwiye yuko ni indirimbo yo ya mbere naramubaje Keri mu nyuma sanga ni indirimbo ko narapostinze franchement ndavuga ati ndakene umuririmbyi mushasha ataraza muri studio akibitangura avuga ati ndabikunda ko sinari kugenda ngaho mfate aba bandi baririmbyi bamaze kononwa barahuye n'abantu barabereka yuko ari abastare barabereka yuko ari bihangange barabereka yuko ari abantu bakomeye barabereka yuko ari bitangaza rero vyansaba yuko ndondera umuririmbyi atarigera aja muri studio mugabo afise ingabire afise impano hama ncangira amahigwe nza gusanga uwo muririmbyi yamaze no kuja muri studio c'est-à-dire nta nguvunyi kandi nza gusanga réellement arafise nawe n'ingabire ko umvije n'indirimbo yiwe ya mbere urumva neza yuko ari umuririmbyi afise cyashoboye afise talent uravye ingene yandika n'ingene yashoboye kuriri ari indirimbo ya mbere ari ubwa mbere muri histoire yiwe atari bwigere yandika indirimbo
canke rero navuga ati nari nkeneye umuririmbyi azi neza yuko kuririmba ari passion yiwe kwera jewe mfise experience y'ingene ushobora gufata passion ukatransforma nka source de revenu bwawe. Hari abantu iyo uri kurinvestisa muri passion yawe ntuhomba sivyo kubera uvuga uti ndakunda ibintu byo gukamera kamera nambiguye miliyoni 10 ufase 10 million ukazigura ico ukunda nta gombo rurimwe. Rero nasanze rero uyu numuririmbyi arakunda umuziki ni passion yiwe, c'est-à-dire ndamubwiye ati turabe ahantu dushaka gukura ibihumbi bingana autant vya promotion y'indirimbo yiwawe kwe ari kintu asanzwe akunda nta ruhombo d'abord rujya mu kubera abari karatanga. C'est-à-dire uri kurafata passion yawe ukainvestisamo icyambere nta ruhombo ruba rurimo mu nyuma bica ucukenera rero umuntu azi neza ingene iyo passion yiwawe ushobora nawe ajya watanze muri byanye usanga ukunda ingene bise b'urudandazwa niko rugamba rero turi mu kuno munota niko rugamba muri mwo na Kenya ntakuririmbira ubusa oya inoti turayisohora muri studio tukariha video tukariha audio tukariha na promotion ni indirimbo yasohotse ari ya mbere ariko ushoboye kuraba ku rubuga rwa YouTube urabona ko ari indirimbo iri ku rugero rwiza mu bijanye no gukurikirana ndavuga ama views nube buhinga mwakoresheje kugira ngo umuntu mushasha yinjire muri game kandi indirimbo yiwe ushobore kuja ku rugero umwe wese yovuga ati uyu yari yaribitse ariko yarasanzwe abirimo biroshe cyane no kuri PJ Classic twarishe promotion rero kuri ya promotion arazi ivyo yajemwo arazi neza yuko aje kuririmba arazi ko ari umuririmbyi kandi arazi neza yuko ategerezwa gutungwa nuwo mwuga wiwe. Niyo mpamvu kujya twarishe promotion kuri PJ Classic kugira ashobore kuja muri rotation ashobore kuvuzwa niko nimbuga ico kintu abantu benshi il faut ko dushyira ma point sur sur la promotion. Hari abantu bavuga bati abantu bakunda kwitiranya fake views n'ama views yari hiwe amafaranga kujya kuntu hari abantu bashaka kuvuza indirimbo ku radio zijya nizo mwarihiye amafaranga canke kuriha nakubwiye yuko ni ibingibi nyene muri ko murakora kuri PJ Classic nitwarishe mwararishe twaragize iki ni kuripa none hari fake umurundi yumvirije indirimbo ya Kelly kuri PJ Classic ni kwa ntiba yarishwe. Yes, Simbizi wasema vumba kano kayatiriwe muri za PJ Classic FM mwene gikorwa cyangwa bisobanije reka tumwakire kugira ngo abisobanure ha ruhande y'ivyo Simbizi ariko arasobanura. Kelly nizere komeze neza wegere mikro neza kabisa hanyuma uje no muri vibe kandi ni classic vibe sigira ngo ibintu bizabanye bigenda neza yaga unafanana na franga bro iyi slogan nayo ndayizi hariya kwa Satbi yaga Simbizi wakwise umusazi numva ko yafasha abana cyangwa uyu mutipe yatorotse kwa Satbi yatorotse kandi ayibuze ko yatorotse muri team Satura yari influence abantu bikana ko n'uyu muhungu ari mu bafashe influence nibisanzwe ni Kirundi kuyaga atuje kuyaga ziko Simbizi amaze kwandukiza yaga ni Kirundi Keri nizere komeze neza meze first time look imeze neza still imeze neza ubona ko uyu mutipe Simbizi wasema vumba yaguteguriye kabisa Jesse noroshe ni woroshe nuwo muri kumwe ntiyoroshe nitworoshe. Indirimbo yavuze ko wayisize hanze wari usanzwe uririmba wotubwira urugendo rwawe neza nza mukwa biri imbere yino ndirimbo mwasize hanze mwise hit yahubwiye yuko yasanze mfise ijya ndirimbo apana asanzwe ndirimba ngako tubwira urugendo rwawe imbere yino ndirimbo yakubwiye yuko ariyo ndirimbo reka kano kanya tureke guhagarara kuvyo yambariye mpagarare kuvyo ndiko ndakubaza ari byo wishyura urugendo rwawe rwari rumeze gute imbere yuko usohora ino ndirimbo wari mu biki jewe nakuze nkunda kuririmba nko abankurikiranya handi ku maradiyo atandukanye barumvise yuko jewe nakuze nkunda kuririmba nakuze nshigikiwe n'abavyeyi banje bose bifuza yuko noririmba nje muri studio cyane cyane papa niwe yumvise yuko mfise impano yo kuririmba. Tumenyere abavyeyi bakangurira abana babo kuja muri gospel wakunda kuririmba indirimbo za secular canke gospel? Naririmba zose naririmbye no muri chorale ariko rero papa arambwira wewe urafise impano yo kuririmba asaba yo kuja muri studio ndakurihire usohora indirimbo yawe ya mbere
rero nkura aguma nyinfluence nje kuririmba ariko aho hari mu mwaka yuhe kera nk'ifise nka 7 ans 8 ans kera kuvuga imyaka 7 canke imyaka 8 ego akaguma nyinfluence yumvikana ko papa wawe akantu k'umuziki ntikamurwa nabi oya ntikamurwa nabi kandi arashigikira impano yose umwana we afise rero akaguma ashaka ngende kuririmba ariko jewe sindabibone neza nkumva yuko noguma ndirimba aho muhira nyene misengero canke nkaguma ngaho ko nta idea yo kwandika indirimbo nari mfise ndabanda nkura inshuro yabimbwiye ntiziharurika ashaka kundihira ninje muri studio ambwira kuki wumva utoja kuririmba kandi papa wari uvye ariko aragusunikiramwe bon jewe gambere kare nari obsessed n'amashuri wewe wumva ko ishuri imbere kuririmba bize bikurikire mu nyuma ego numva yuko no par contre ivyo tsane tumenyereye abana kenshi bakunda kunanira abavyeyi baja mu muziki abavyeyi nabo kabakangurira kuja kugira gute kwiga mwe vyari bihushane jewe jari gihushane nari obsessed n'amashure nakuze nkunda ishure cyane nkunda kwiga rero ibintu vyo kuririmba nari umudanseur nacenja mu danseur ndatamba hose baranshigikira hose je na video yanje ya mbere yagiye kuri YouTube yo gutamba ni papa yipostinze kuri channel yiwe naho iyo channel yiwe atabirenze hoba hari hisano riri hagati ya papa wawe n'umuziki yo barigeze kuririmba canke mu bivukana ndikumva nyene nshaka kumenya papa wawe akunda umuziki hanyuma akavuga ati nkeneye kubaho nk'abanyaburaya avuga ati mbonye impano mu mwana kanaka nta kindi nkeneye kumusunikiramwe nico ngico nyene oya papa man diwe nizo nyene ahubwo gusa sukuvuga yashaka kwinsunikiramo papa wanje araba umwana wese wiwe impano afise akavuga ati ndamushikira ngome zino mpano kwara siyo mpano yonyene mfise tana zitandukanye rero yanyinshigikiramwo zose mu bintu vy'ibijanye n'amaordinateur ibintu bijanye n'ivyo byose je nakuze mbona mfise imashini muhira ashaka gushigikira impano yanje abona nari mfise rero ivyo ziri mu zindi mpano rero yashatse no shigikira no mu muziki naho yari yagerageje biranka ubu mu nyuma niho urabona nacenda bijamo iyi niyo ndirimbo yawe ya mbere niyo ya mbere nanditse ariko kuki wavuze ati hari video yagiye ko yugutamba kuri channel YouTube mugabo nimba ntikenze ntagirika si channel yanje nahubwiye video yanje ya mbere yagiye kuri YouTube yagiye kuri channel ya papa urabona umuntu wese akoresha YouTube ashobora gusubscribinga akalikinga nawe afise YouTube papa YouTube umuntu wese ashobora gusubscribinga akalikinga ashobora gupostinga icyo ashaka simbizi mwahuye gute araza kukibishura ko muramubaza ariko gato kano kanya ndi kuri wewe simbizi hari ibibazo vyihariye vyiwe n'ibibazo vy'umwana novuga ati kino gihe hari mu minwe yiwe nshaka kumenya simbizi mwahuye gute vyagenze gute ndashobora kuba nashimye kuvyishura kuki kutishura ko mwahuye na simbizi kandi kano kanya byito ko avuga ati hari ivyo nandi nkeneye ko mwishura umva kano kanya mutishura ibibazo emission ikigira gute ikihindura intumbero irabandanya mugabo kano kanya nk'umu artiste wavuze ko ariko arakura mugabo atanguye kutishura ibibazo akiri mu ntanga ariko arakura ivyo ni gato gusa kumenya ati je tufate nk'ubumba DJ PJ Classic FM vyagenze gute ugira mukorane nuko babonye ko shoboye uraziga dufate nk'umutari kumwe hari ibindi bikorwa hari ibindi biba biri professionnel ariko mugabo kubaza ati kanaka murakorana kandi ukabuvyemanga nawe akaba adashaka kwemanga ko simbizi dukorana kandi twahuye uku niyo mpamvu mu gihe twa turi kumwe hari kindi kibazo cyo kindabisha dufate ariko ntimuzokwamana kubera iki tuzazokwamana hari gihe uno mugabo azokenerwa nkawe hari ico gihe yo je sizoba nkeneye mu bibazo mugabo kuno munota mugende nga bazati wese mavumba keri mwahuye gute ariko wowe watubwiye uko mwamenyanye watubwiye ati jewe kino gihe ndiko ndamufasha mwarabibonye nkeneye gufata abana ndabagira gute ndabashigikire mu muziki muguno mwana ugaruka avuga ati nk'uri ko arakura mu muziki hari ibibazo uvuga ati kameme kibazo kiro cyo uvuga ati simbizi twahuye uku canke ndamukurimeza uku simple Edisson ari kintu kimwe ukiye kumenya mu bintu vyagiye birica abaririmbyi bacu abesha amakuru barabigizemo uruhara ariko bamwe barabigizemo uruhara ntabwo ari muri rusange niyo mpamvu rero nk'ico kibazo kuvuga simbizi mwahuye gute mugiye kandi umbona ngaha nibereye ngaho ushobora kukibaza oya nshobora kukikubaza nawe nkakimubaza ni kibazo kiza kuraba bose ashobora kuvuga ati uko yabivuze siko uhaba nk'umwitsa mu bisanzwe ku mwatisi hari ikindi gihe rero uko no kuri affiche dusohora hari konde hariko keri kwa dufite ibibazo muga kano kandi turavuga tuti okay uko biri kose dufate nk'umwitsa dufate nk'umuntu ahari arashobora kwintervena ikintu kimukiye kumenya
jewe simbizi wasemavumba ndiko ndagerageza kwerekana gukuza tala yiwe si jewe simbizi wasemavumba nkeneye kugaragara niyo mpamvu jewe ntakeneye kwa Partage mu gihe aha mu bisanzwe nuko yene twahuriranye ngaha kuri ico nyene mugero turi kumwe nzi neza yuko mwese ico kibazo narinzi ko muzikibaza simavumba mwahuye gute ko nandi barakibaje gato simbizi emission musicale kandi ni ambiance afite simpari c'est comme politique ikinda cicwa sinda cishura na mana bivuze ati muri emission musicale ni comme ambiance afite kubazo umuntu akaca kwishura TikTok atantu afite urazi ko mpoza question je nibaza ko tuzinanye TikTok yakwishuye so yakubwiye ati kwari ngaha aracishurira Kelly yavuze ati kisinshimye kucishura aracishurira arashobora kucishura ego voilà yavuze ati ikishira kucishura ahubwo ariko mugabo semavumba banyene aracishurira muga nkawe ndamubajije no ntazi ko mwahuye asinziriye na karorero ndiko ndavuga ku mu artiste kama avuga ati kibazo kimwe okay wewe urashobora kubaza papa wanje wamuvya Kelly mbwira so wawe yakuvyaye uyu si papa wawe rero turi mu mbuga batandukanye manza kumvirize semavumba manza kumvirize gato oya tuganire oya semavumba tuganire nk'abantu bakuze jewe ndi mu kiganiro dufate karorero nutuvugisha bitavugwa kwira oya gato yarindira semavumba arakubajije neza wowe baza papa wawe na trois afise yo kuvuga ati Edisson ko ambajije kinanje reka ndakubaza kano kanya nije ariko semavumba ngo ikiganiro maze yakubwira yuko ari umwana wanje ushaka ndakubwira ko ingene byagenze umwana wawe mu buryo bwo kuvyara kujya tumenyereye ni muri musique wibuke ariko n'ikintu twaba cyavuzwe ngana avuze kugira strategy mu igereko y'indirimbo yaje gute wavuze ati nasanze indirimbo ihari bisigura ko semavumbi yatahaba canke ahabe ibikorwa vya Kelly byarasohoka yanavuze ati papa wanje byari gato yanavuze ati papa wanje namungo yitwa ibanga ry'abubatse hari ikintu simbizi wavuze ati yewe nyene yabivuze ati papa wanje niwe yakuza nshigikira yampushinga muri ibi hanyuma après nada ninde manza umviriza amubyara ndiko ndakubwira waje usanga hari ibyo amaze kubaka nasi byo gutamba n'umuziki urumva yamubwiye ati genda kurihira amafaranga hanyuma bakavuga ati yamara arindira manze mpezi ishuri kino giye kumubaza ati none nyuma y'ivyo vyose simbizi mwagiye guhura gute none simbizi mu rugendo rwiwe n'umuvyeyi n'abavyeyi haraho bita abana bicangaje oya ndi kuvuga iki kibazo nicumvikana kuvuga ati okay nyuma y'ivyo bintu vyose papa wawe yasibizi wari wavuze ukuntu uwatanze mu bijanye n'umwana nabo wipfuza gushigikira no mpamvu vy'ivyo kibazo ni cyari kubazwa uyu kwari ukuzuza bati mwahuye gute no type yavuze ivyo bakoranye na papa wiwe nyuma y'ivyo si papa wiwe kino gihe yaparishije kuca ndamubaza ati none uyu nawe yaparije mu kibanza cyo ahura gupushinga kano kanya turiko turabona mwagiye guhura gute ngo atubwira urugendo rwiwe rw'umuziki c'est simple ashaka kuvuga ati simbizi ukuntu twahuye nuno musore kandi ari kwishura nukuri Edisson kandi ahantu hose nzoca cyo kibazo nzokama ndakijoro ko nyene kubyara umwana nibanga kandi ingene action igenda iyo uri kurarondera umwana si ibintu bivugwa ku manu dege ari bindi biratandukanye Edisson yoreka kwinjira mu mizi avuga ati byagenze mugara ashobora kuvuga ati twahuriye mu muziki nk'akarorero twahuriye kuri social media nk'akarorero twahuriye nk'akarorero nta hamwe twahuriye nta namwe mwahuriye ego kwera ingene twahuye ikinakizanye bivanye nuko yavuze ko wewe urazi gasimbizi bivanye nuko wavuze ko wewe yavuze ati imbere yuko dufata imbere yuko wewe uza se hari ikintu yagira gute yamushiramwe samubyara kandi yanamushigikira mu bikorwa iyo muziki tugaga Edisson kiri important d'abord nuko umwana muramubona ariko ikibazo cyari simple kandi nikiri simple cyane mu kibazo gikomeye abakiri simple kucugihe iyo abakiri simple bacugihe umviriza nakubwira ikintu kimwe saga wambe nani urazi gasemavumba dutegura emission nibaza ko akoze ibiganiro un artiste nshobora kumubaza ngo yongera mbaze sasa icyo urazi ko mu mategeko kirimo ikigira kabiri uno arashobora kuvuga ati okay
akanakivuga atanyeretse ko jewe ico namubajije kitabaho no cyarico tout simplement yakubwiye ikibazo yakubajije afete hari ukuntu abarundi sivyo ingere turemwe n'ute twiyakana identité yacu abarundi hari umurundi akwishurira mu kibazo ico kimenye nabyumvise mugabo yakubwiye ati uko umuntu ari kubaza ati nawe umuntu yo kubaza ati wowe kugira uvuke byagenze gute rero ga EDISSON namwe muze mwoheza abantu oya ndi kuvuga ku kijanye n'umuziki akubwiye ati ingere twamenyanye umuntu amaze kubwira ati uyu umwana wanje ugacukenda kumenya ati namurondeye gute EDISSON nakubwiye neza ko oya simbizi rega sininjiye ngo ndakeneye umuntu ataraje rega simbizi sininjiye ngo umuntu kwivyarira mu rega simbizi sininjiye ngo amurondeye gute na pose question ivanye n'ukuntu iruhande y'ivyo bagi haruhande umwana ubaza ati yonyoko yamenyanye oya suko kuri mitego ngwinjira mu bijanye no kuvyara mu buryo bwo kuvyara ugombuje ikintu kijanye no kwibaruka umwana kuri so canke kuri nyoko je yambwiye ati umuziki watanguye uko vyavanse uko none eske simbizi namwagiye guhura gute ikintu gisanzwe maze kumvuga yuko umwana muri game twavanse bivanye n'umwanya ikiganiro ni classic vibes nuko bisanzwe bimeze indirimbo hit irasohotse kino gihe ifise amasanamu niyo ndirimbo yawe ya mbere wazize kuri channel yawe ya YouTube iri kuri channel kandi ya Kelly hari byo muri ko murakorana na Semavumba mukorana nka manager canke mukorana nk'umusponsor nta na kimwe muri ivyo mukorana gute nk'umuvyeyi yabikubwiye okay uvuze nk'umuvyeyi no kuvuga du début à la fin ni wakumenya kila kintu cyose mu muziki yakubwiye ko ari umuvyeyi wanje umuvyeyi arashobora kuba ufise umuvyeyi ukaba wigura umunyeshuri ugasanga hariho abandi bantu bashobora kuba bakurira nk'ishuri akaba afise n'impanuro aguha cyangwa akaba afise n'ivyo akwigisha nk'umuvyeyi yize par exemple usanga ariko arigisha abana biwe muhira ko diswa ariko muri ivyo byose ariko baradukurikira bumve ko simbizi ari iki kuri wewe haruhande y'umuvyeyi mu muziki il faut préciser quand même toi ko simbizi abana atamwana afisangana nawe il faut ko du préciser n'umuvyeyi gute nyene utange precision nibaze ko ari bisanzwe nivyo yavuze ntitubihuze n'umuvyeyi w'amaraso kandi simbizi wandike gatoye tandire nuno mugabo ndabigusavye sivyo nshaka uprecize kugira ngo uriko ratwumvirize jabonye simbizi amenya ati simbizi niki kuri Kelly haruhande y'ivyo umuvyeyi w'amaraso kuko ivyo umuvyeyi w'amaraso sinza kubihuza n'umuziki haruhande y'ivyo umuvyeyi w'amaraso ndakubwiye ko ari umuvyeyi bashatse kuvuga ati urashobora guhura n'umuntu hari umuntu ashobora no kugutunga mu nzu naho uyukuze aguma ari umuvyeyi wawe okay ivyo ndabizi cyane nakuze nanje muhira aba abantu bakuze kandi bita papa wanje papa ibi bya famille tutabize ku ruhande tuje mu muziki ndikumva umuntu ariko aradukurikira dufate nk'akarorero twarabonye Don Brighter twatuzi ko ari manager wandi wa We Love Music twarabonye MB Data benande beno no mugabo atwara ntuze na MA Production Amiri twacha tubona directement ni manager wiwe mugabo agagira precision dukorana uko bimeze uko ni naco nyine ndi kwiyumvira ku muntu ariko aratwumviriza yumve ko simbizi ari manager wandi ko ivyo byose nta na kimwe biri ndashobora kucishura nta kibazo ikintu kimwe novuga kugira umufana ave muri confusion turamaze imyaka hari ijambo gitwa ati gufasha sivyo nico kintu cishe ino entertainment yacu mu ncamake umuvyeyi aragushigikira ntafasha umwana kubera ihangiro ry'umuvyeyi ni gushigikira kubera ikintu cyose umuvyeyi ukoreye subufasha bareka araguha c'est son devoir sivyo ndibaza EDISSON abizi ko naramaze umwanya ndiko ndashigikira mugabo mu nyuma mpinduka umwansi ndetse navuga ati ndakeneye umwana umwe jewe ndamushigikira ndamubwira ati nuwagera imbere ya media ikintu uzocishura ubasha kukubara umutego niyo mpamvu wumva Kelly ari bibazo bimwe ukimubajije wumva kubera avuga ati ikinanyishu yacu yafi mba mfise ndetse ubu mu ntango hamwe ndamuherekeza ko amavuga ati iki kibazo mba ndisi bashaka kukimubaza sivyo rero umuvyeyi devoir y'umuvyeyi kuri umufana muri confusion sindi umufana oya kuri umufana muri confusion umufana urumva ndiko ndakora devoir umuvyeyi arashigikira umwana umuvyeyi na arigiye n'umuvyeyi afata n'amadeni kugira umwana yiga ivyo rabizi rero hari nibindi bintu hariho devoir umuntu akora sivyo kubera jewe ndafise mu kintu mu ndahiro narahiye namba umwana w'iwanje w'amaraso afise ingabire runaka
ntegeza kumucira inzira ku buryo iyo ngabire izomubeshaho passion wanje n'umuziki je nakuze nkunda music peut-être uno munsi namba ntakora umuziki cyangwa ntaririmba ndashobora gushigikira gufasha tukavemo kubera gufasha nukatwishe ndashobora gushigikira kubera mfise experience ndabimazemo n'imyaka myinshi ndashobora gushigikira umuntu avuga uti jewe ndafise ino ngabire mugabo nifuza kugera nga nshigikira ndabingeno hagera uko biri kose ico nico gikorwa jewe Simbizi wasemavumba ndiko ndashigikira mw'Okeri ko turagerageza kurondera n'ingene kubera hari ibindi bisaba uburyo ubwo buryo Okeri ndabwiye ni n'umunyeshuri yiga kuri kaminuza sivyo hariho avuga ati ahantu vyongora ingene ndahagera umuntu agashatera amateknike y'ingene ati kugira tuhagere ngaha vyogenda gute urabyumva rero ndiko ndamushigikira ku buryo turabe kuramufasha uriko uramucikira ku ijambo gufasha live ndiko ndamushigikira muri industrial music y'u Burundi nimbi hari ego hanyuma habe kugira gute gushigikira udashigikira umva gushigikira umuntu ashigikira umuntu kucafise voilà arafise umutahe wiwe singabire yiwe arafise apana gusa afise n'urugendo arafise iyagomba kuja kubera umuntu atazi yaja ntazimira sivyo ngabo Okeri arazi yaja urumva jewe ndiko ndamufasha kugira ntazimire yes Chloe